Ano makuru reka tuyahere neza na neza ku mirongo y'urugamba aho ibintu bitoroshe mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Baraka hariko haravugwa ko harashwe ikambi ya gisirikare ry'abarundi. Turaje tubabwire ibiri nyuma yano majambo, ibiri nyuma n'ivyabaye, abakomeretse n'ivyahononekariye muri Goma. Abajene canke ugwaruka bagera ku 10 batowe ibiziga bishwe. Ivyo biziga bigaragara ko vyishwe birashwe. Aba nabo ngo bakaba ari bamwe mu bari bariko barahimbaza intsinzi ya Kongo RDC igihe kirakina n'igihugu ca Uzbekistan. Kongo ikaronka itike ibandanya mu mahiganwa y'isi, mu gihe mu bihugu 10 vyari vyaserukiye Afrika havuyemo igihugu kimwe ca Tunisie. Ibihugu 9 birabandanya ibitwe twababwiye ko bitazijana kuko vyaragaragara ko AFC M23 aba basirikare n'abapolisi b'u Rwanda bafise agashavu aho vyabugaragaye mu reresi baka abakongomani ibendera rya Kongo. Kasake, abazarendo n'abaFARDC n'abafatanya bikorwa babo bishe umukoroneri w'umunyarwanda n'abatebiwe 8 bari kumwe. Makuru arabandanya muri Muramvya muri Ho Plateau aho wazarendo FRDC bakubise baratuza barotsa baracucuma imbwebwe za Sarambwe zirata ziromoka. Turaje tubabwire bomokeye hehe. Ibi twaba tubikesha Foka. Uyu ni umwe mu ndongozi za wazarendo kandi agatanga alerte kubijanye n'ibiriko birabera muri Muramvya. Amakuru ni menshi, harimwo ukwikukira kwa Kongo eka no kwikukira ku gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Reka duhure neza neza mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko mumerewe neza, muguwe neza. Ndabipfuriza kugira amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu nkuko bisanzwe. Ndabakengurukiye mwe mudahengeshanya kwihangana no gukurikirana ibiganiro, amakuru n'ubusesanguzi bica ku rubuga rwacu rwa Fleury Podcast TV na Ingoma magazine. Mbere tukagira ko dusaba imbabazi zikomeza mwe mudahengeshanya kurikirana amakuru ubusesanguzi nica kuri runo rubuga rwanyu rwa Fleury Podcast TV na Ingoma magazine. Ndabipfurije isabukuru bwiza ryo kwikukira kwiza ku barundi mwese aho muri hose muri diaspora eka mu mihingo ine yisi. Nongera nifuriza isabukuru ryiza nomwe abanyamahanga mwifuza kandi muryohererwa no kuba hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Reka mbanze sabe imbabazi mbere ko nja mwido nido kuri mwebwe bakunzi ba Fleury Podcast TV. Ndazi ko bamwe bitabaguye neza ku gacerere nari maze mw'iminsi, ariko vyari imvo zibi twari turimwo aho nari nabibamenyesheje ko twari tumaze iminsi turi muri somene ya diplomatic week. Iyi nayo ikaba yari yatangwa igenekezo rya 26 uku kwezi kurangira kugera itariki ya 30 hari ku munsi wejo. Nico gituma twari twabuze gato, ariko turagarutse n'imbabazi nyinshi tuje kubabwira amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Ku munsi wejo yari igenekezo rya 30 niho igihugu ca Kongo, igihugu kibanyi ca Kongo cikukira. Ijambo rya Tshisekedi ryari ijambo riremereye cyane, ijambo tekeye ibintu byinshi, ryari ijambo ry'iminota 30, ijambo riremereye rifise n'ubutumwa bwinshi ku bakongomani eka no kubasi b'igihugu abo bariko barica bahekura igihugu ca Kongo. Iruhande ya Tshisekedi vyaragaragaye ko Corneille Nangaa nawe yavuze ijambo ryo kwikukira, ariko ntituzi igihugu cikukiye ku ruhande rwa Corneille Nangaa nikihe, kuko bo baracabandanya bemeza ko igihugu ca Kongo ya Tshisekedi atari yo Kongo yabo. None mu gihe atari yo Kongo yabo, bo bavuze ijambo ryo kwikukira ryajyare ko Kongo RDC ya Tshisekedi na Kinshasa ariyo yikukiye
ku munsi wejo. Rero kangire ko ndabifuriza kugira isabukuru ryiza ryo kwikukira no mwaka ugira 64 twikukiye Uburundi bwikuye ko intwaro yazana amagi zana amasoro. Ubu umuntu aratembereza amagi hama umurundi afise 1200 canke 2500 amagabiri biravana naho buherereye. Haro n'abarigura 1500 ritetse akarya amagi 2 canke 3 bivanye nuko twumva ngo ntibarenza, ariko urabona ko ubu abarundi amagi turayarya, turayigurira amata, amasoro n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Kumvo zuko intwari z'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi harimo umuganwa Rudoviko Rui, hakabamwo bamwezi Gisabo, hakabamwo ba Ntare Rugamba, hakabamwo ba Bihome biguze mwezi Gisabo. Inkuru ya Bihome ndibaza ko muyizi. Bihome yaritanze mu gishingo ca mwezi Gisabo, hapfa Bihome hasigara umwami mwezi Gisabo. Ico gihe Bihome yambaye bari baje kwica umwami mwezi Gisabo bamukikuje. Bihome avuga ati nizo mpuzu nyambara abami ndazambare niruke bakurikire jewe banyice, hama mwebwe mwami wanje murokoke. Simvuze mwami wanje ni mwami nyene w'ico gihe muca muvyumva. Inkuru ya Bihoma abayishaka baraza muri commentaire, nitwabona ari benshi tuja tubakorera ikiganiro kijanye niyo nkuru, kuko harakenewe amateka samakuru ku mirongo y'urugamba gusa. Uko niko biri. Rero tutarandiriye nagomba ndabahe ano makuru ya Baraka, aho havugwa ko aeroport mbere ni kambi ya gisirikare ngo y'abasirikare b'abarundi yarashwe ibaraka iri bombarde na drone. Vyifashe gute? Mbega Fleury Patriote, ibi wewe ubivuga gute? Birashoka kuba mwahuye nano makuru ku mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye, cyane cyane iziri pro Kagame n'iziri pro AFC M23 zemeza neza ko abarundi ngo bahatikiriye, barundi bararashwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Nkuko tuko turagenda turabona amapropaganda hari hakurya ya Kanyaru abesha ko abarundi bako barapfira cyane murasaza bwa Kongo. Mbere haro n'ikiganiro nabonye ku shene iraho yitwa Global Africa Telecide. Hari umugabo asanzwe akorera ku mbuga nkoranyambaga n'umurundi ari muri opposition, ari mbere muri ibi bintu by'abandadaye n'ibindi byinshi. Ariko aravuga ko muri Kongo heruka gupfira abasoda ngo 320 ngo ico catumye nyene ico umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo haguruka ngo aje burasirazuba bwa Kongo. Ariko mu wundi mwanya kumva bakazana izindi polemique akongera akivamwo bivanye nuko yahuye n'umumenyesha makuru. Ni kiganiro citwa Panel Hebdo kibera kuri urwo rubuga, aho Francis na Home bamubajije ibibazo atangura guhekenya indimi, ariko sivyo na gatoyi. Baraka harashwe niki? Harashwe na drone kamikaze. Drone kamikaze benshi bariyumvira bavuye gute mu gihugu cy'u Rwanda irashika ibaraka ica muri ico kirere cyose. Twama twababwiye ubwambere cyo ngo mangaruke kuri ku buhemu bwa FRDC, cyane cyane kuri no muyobozi aje ngo igisirikare cikirere. Ambabarire ngo manda muvuga kuko sinahuri kumwe n'ikirere ca Kongo atakiboha canke atagikontorora nkuko vyategerezwa. Namwe mugerageje kuyumvira iyo drone kamikaze kugira igere muri Baraka vyagenze gute? Hari amakuru dukura hari ku mirongo y'urugamba no mu ba FRDC bavuga ko ino drone ni drone ya FRDC iri conduit par un soldat FRDC w'umutraitre. Murabitswe FRDC nk'abanyarwanda n'abanyamurenge, biragoye kumenya uwo kwizera n'utari uwo kwizera, ariko uko babikoze ca gihe ca Kisangani Bangoka batukumva ko drone yaharashe igitangura ko harasa. Murabizi ko drone yarivuye Centrafrique mu basirikare b'abanyarwanda basanzwe bari mu butumwa bwa ONU hariya muri Centrafrique. Biramenyekana karibo mengo harakurikiye ibihano. Naho biravuga ko ari ngo drone yari kiranyongwa n'umusirikare wa FRDC umutraitre, hanyuma ngo ashaka guta ishavu ku barundi, aho igitigiri c'ivyononekaye kitaramenyekana neza, ariko nuko wata muntu numwe yapfuye, ariko ivyononekaye vyarononekaye. Andi amakuru akavuga ko hari umwe mu basivile
yakomeretse. Hanyuma mu Rwanda bo hakurya ya Kanyaru n'abandi ba propagandiste bavuga ko ngo barashe ngo indege yari ihari ngo irononekara yakajugujuga indege y'intambara, ariko sivyo kuko baharashe hari indege zitatu. Izo ndege zitatu zose nta nimwe yigeze ishikirwa, izo ndege zose zarahavuye. Inyuma yaho haragaragara ireresi ziriko ziragira depart. Iyi aha muri Baraka rero harashwe ni hafi ni na ahantu hitwa Mushimbaki niho harashwe. Bavuga ko hari kambi ya gisirikare c'abarundi, ariko sivyo na gatoyi. Nta musirikare wo mu Burundi yahasize ubuzima, nta musirikare wa FRDC yahasize ubuzima nkuko dukesha amakuru, kuko FRDC ubwayo ntirasohora itangazo. Aya n'amakuru y'abantu bari ku mirongo y'urugamba muri ako karere nkuko babidushikirije. Uko niko vyifashe muri Baraka. Turava muri Baraka tuze hano muri Muramvya. Muri Muramvya mu misozi miremire ya Uvira, Minembwe, Muramvya iriko mu maboko ya Wazalendo na FRDC. Inyuma yo habaye imigwano idasanzwe, ni operation iri intense contre-offensive ya FRDC na Wazalendo. Inyuma yaho zino mbwebwe za Sarambwe zari zimaze iminsi ziguma zigerageza kubagaba ko ibitero bidasanzwe, nabo bacavuga ati aba bagabo reka natwe tubavugutira umuti bamenye ko natwe rutitaha. No habaye imigwano idasanzwe, birangira Muramvya hapfiriye imbwebwe za Sarambwe nyinshi cyane. Ibaza ko ibisasu n'ibiziga n'abahakomerekeye mwabibonye mu mafoto n'amareresa yakarakwirakwizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Aha muri Muramvya harabereye imigwano idasanzwe, hakoreshejwe ibikoho binini ama PKM n'ibindi vyinshi, ama Beko, ama BK3V, ama B12 n'ibindi vyinshi bigera bitandukanye. Birangira ku ntsinzi ya Wazalendo FRDC. Byagenze gute? Aha rero imigwano yatanguye ngo mu gaturuturu, aho Wazalendo FRDC bateguye igitero kidasanzwe cyo kwikurako uno mwasi mu Gakanu hariya muri Muramvya. Barabatikura, babatikuye umuriro babana mwinshi. Izibwebwe za Sarambwe RDF AFC M23 Lady Tabara inkotanyi twimareho barata baromoka. Bomotse ngo bariko baciye bomokera ahitwa mu Kashongo, ni umwe mu misozi yaho nyuma basanzwe bwa Kongo, bagana mu kibaya ca Rusizi muri Plaine de la Rusizi. Aha Kashongo ngo niho birukiye. Aha naho akaba harabana canke hahanamiye ahitwa Rubuga muri territoire y'Abafurero. Umuriro maze kubabana mwinshi, barataye baromoka, bati bigwanisho, bati miti, bata n'ibindi vyinshi byovuga ko byo baremera. Ibiziga vyo n'abakomeretse nta numwe bigeze bahindukira gutora, kuko umuriro wari mwinshi cyane nkuko dukura ano makuru ku mirongo y'urugamba. Witwa Foka umwe mu basanzwe ari indongozi za Wazalendo bari aho Irubuga, aragira alerte abwira bene gihugu na Wazalendo muri rusangi, abamenyesha ko hagaragaye izimbwebwe za Sarambwe zihunga ziva muri Muramvya ngo ziza zihungira ino Kashongo. Rero akabwira Wazalendo ni mwipange abene gihugu, ni mumenye ko tugiye kwatsa umuriro tubakira, hama tubacucume tubabuze kubandanya bagana iyo bariko baraja muri territoire ya Uvira, muri Uvira muri Plaine de la Ruzizi. Uyu ni Foka ashikiriza ibi, atanga niyo raporo avuga ati ona vi et ona twabonye imbwebwe za Sarambwe zihunga ziva imuramvya mu muriro mwinshi cyane zigana umusozi wa Kashongo uhanamiye Rubuga. Ayo niyo makuru ari ku mirongo y'urugamba muri uno mwanya. Hanyuma muri Kasake, musanzwe mubizi Kasake, Ngungu, Masisi, umuriro ni mwinshi cyane bagana Rubaya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Aho muri Kasake habaye ambush mu gihe musanzwe mubizi Rubaya hasanzwe hari amabuye y'agaciro ayo bita corta n'ayandi menshi agenda atandukanye. Rero hari bisi n'imodoka ya gisirikare yizimbwebwe za Sarambwe yari nka cortege
agapikapu kamwe na bisi yabaje kugura bwa butare baheruka gutangaza ko u Rwanda na bamwe mu ndongozi z'imbwebwe za Sarambwe hari ku mirongo y'urugamba bamaze imisi biba na raporo n'ibihano vyagiye birakurikira naho tutaronse umwanya wo gukora ko ibiganiro, ariko ndizera ko mwagiye murabikurikirana kuri bagenzi bacu basanzwe n'abasesanguzi, mwaravyumvise ku mvore no ku mbuga ngurukanabumenyi zo mu Rwanda ko harabona abonye naho ntashobora kwasa kamera ngo ze dukora ikiganiro, ariko nagenda ndabikurikirana 5 muri atwaheruka gufatirwa ibihano harimwo abantu ku gatwe kabo eka n'amakampuni y'u Rwanda. Rero umukoroneri w'u Rwanda yarasiwe muri Kasake bariko baraja kudandaza ubutare bereka abakiriya babo canke ngo bagiye bamwe harimo n'indongozi za AFC M23 bwebwe za Sarambwe bagiye kwereka imari no kuraba situation kungene imeze muri Rubaya. Aha ni mu gihe muri Rubaya hariko harongera kandi kurundanirizwa ngo abasirikare ku bwinshi ijoro n'umutaga haguma harundanirizwa abasirikare b'abanyarwanda kugira ngo iyi Rubaya ntibace mu myanya y'intoki. Bisi yarimwo uwo mukoroneri w'umunyarwanda n'aba atebiwe 8 yararashwe bayigira ubucucume, nta numwe yashoboye kurokoka muri abo bari kumwe muri urwo rugendo. Bariko baridevereza hanyuma ntibamenye iyo iroketo yazananye igisasu kiraturitsa ya bisi, hanyuma abarimwo barahasiga ubuzima, abandi nabo barakomereka cane, abandi nabo bakimaza amaguru. Nababwiye ko muri Rubaya RDF iriko irarundagirayo abasirikare imbwebwe za Sarambwe benshi cane, uko niko bimeze, ariko Wazalendo bararahira bararengwa muri wa mugambi wabo wo kuvuga ati twebwe nta masezerano namwe, nta seserofe, nta kindi kintu kituraba. Baravuga ati dutegerezwa kubandanya mpaka Rubaya centre, ariko bakikubita mu gikiriza Wazalendo bavuga ati turi abantu b'abagabo kandi ubu ntabwo babwinshi dufise kumvo zuko Rubaya centre twagerageje gukora ivyo dukora mpaka harahagarikwa gucukugwa, kuko iyo barashe canke ari imigwano myinshi muri Rubaya centre Rwanda amenyeshe ko nta usura kuja mu binyobo, nta basura kwemera kuja gucukura ca bahagarika igikorwa cyo gucukura gushika naho intambara ihororotse canke yegejwe kure ya centre ya Rubaya. Muri Rubaya no mwanya tuvugana nta butare buko buracukugwa, Wazalendo baranabitangaza baranabishima bakavuga ati naho aha rero niho ngomba ngaruke. Wazalendo barababazwa nuko basavye ubufasha bwo mu kirere, barasavye amasukoyi n'imindege z'intambara, ariko gushikana y'amango ngo ntibararonka ubwo bufasha. Aha kamba ariho ngoma ngaruka ni gute umukomanda ajejwe igisirikare cyo mu kirere Armée de l'Air atariko arakora ibikorwa bigaragara nko kumengo no mu Wazalendo no mu Kongomani ni umwe mu bashaka k'intambara ihera, kuko sindavyumva. Icambere nizo drone ziguma ziguruka n'indege z'u Rwanda tuguma twumva gasaki ica kabiri naha Wazalendo na FARDC bashika n'abafatanya ibikorwa babo bakabura appui aérien y'indege, hanyuma bikarangira utwo duce baturaye mu ijoro rimwe bukeye bakongera bakadukugwamwo, kuko u Rwanda gogo rusha rurungika indege. Murazi mu minembwe biriko biraba ni vyinshi cane bijanye no n'amabombardement y'igihugu c'u Rwanda kiko kiracucuma kugira barasaruta vagi mu minembwe kugira minembwe ntifatwe yose burundu n'igisirikare ca FARDC na Wazalendo, kuko naye babwiye minembwe n'umutima, Rubaya ni mitsi n'amaraso bigaburira umutima wa minembwe. Hanyuma Paul Kagame ni kibiribiri no Rwanda kiba kirimwo iyo mitima. Murumva ko ata mutima ucupfa tamaraso n'imitsi uca ucikana. Nkuko rero nababwiye rero mu ntangamarara muri Goma ugwaruka gwaraye gwishwe aho batoye bamaze gutora abagera ku 10, ariko ama recherche n'ama société civile abajira bateka kazi na muntu barize baratakamba imiryango yabuze ni mu marira n'ubwoba bwinshi cyane, aho bavuga ati none iki gihugu ni gihugu kihe, mbega muzodeklara igihugu tutisanzura. Muribuka ko banezerewe inyuma ya Kongo yari hejeje gutana mu mitwe n'igihugu ca Uzbekistan bikaronka intsinzi yo kubandanya mu mahiganwa kurikira y'igikombe c'isi. Baraserebre bariha amabarabara ya Goma baririmba faci kuririmba Corneille Nanga
na Bisimwa na Kagame na Makenga n'abandi benshi ariko biririmbira Faci. Bigaragara ko naho inkoho zibari hejuru umutima wowo uracari kuri Faci. Nico gituma bitangije imbere ngo nihaba changement de constitution ngo iyo constitution izoba yega aho handi hose ngo ariko materitoire barimwe ariyo Bukavu na Goma ngo iryo tegeko nizoba ribafata ngo kizoba kibaye igihugu. Aha nkama nababwiye ati aba bantu nagomba nkoreshe terme igoye, aba bantu baridigadiga barikinisha mu ncamake mucumba kwikinisha mu gifaransa kungene bakivuga, barikinisha bakiryohera bikarangira baronse ubwo buryohe nyene bwo kumva ko bagiye kuronka igihugu ariko ntibazi ko igihugu ari ibintu birebire. Hari ibihugu bigera, hari ivyise ko ari ibihugu bigera ku 10 vyarinze bisaza n'abaje kudeklara ivyo barapfa bataronse ivyo bihugu, kandi musanzwe muzi ko ni ibintu bitoroshe, kode y'igihugu, Swift n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanya, amazip kugira vyemezwe muri yoni Union Africaine, akarere muba murimwo n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, si ibintu vyoroshe cyane. Kandi constitution ihindukira Kongo yose, umupaka borne ya Kongo, ibwirizwa ryose Tshisekedi afata rirafata Kongo nzima muri rusange, nirifata n'abakongomani gusa baba bari muri Kongo, rirafata n'abakongomani baba bari mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu c'u Rwanda, mu Bufaransa, muri Amerika, muri diaspora hose. Bavuze ati uku kuvubu nimwandikishe amaparcela muri no nzira. Umukongomani ari muri Amerika iryo tegeko riramukorako, umukongomani ari mu Burundi, mu Rwanda, Sudan, hehe itegeko riramukorako. Nkeswe umukongomani ari muri Goma na Bukavu wovuga ngo itegeko rizofatwa kubijanye n'ihindura y'ibwirizwa shingiro ngo ntirizoba rituraba. Ni kwako nyene ko kwidigadiga no kuvuga amajambo utiyumviriye, bakakona urubiribiri, bakabona imvi, bakabona warameze umushatsi w'iteka wa kabiri ariko ataco ukuranye. Uko niko byifashe ku mirongo y'urugamba, turabandanya tubatohoreza, ariko murumva ko abajene bagera ku 10 ibiziga vyabo vyamaze gutorwa basanga vyarashwe sontiwe par balle. Ibi rero navyo bikaba biko barateza uruhagarara ruke muri Goma na Bukavu, inyuma yakandi kajagari kariko karakogwa ku bijanye n'amakori n'amafaranga ariko bararihishwa y'agasakisaki. Turaje tubegeranirize ayandi makuru yo ku mirongo y'urugamba muri diplomasi n'ahandi hatandukanye. Ubu twagarutse n'igenekerezo rya mbere no kwezi kw'indwi no 1er juillet umwaka wa 2026. Uburundi bwikukiye amabara 3 musanzwe muzi casigura, murabona hano hose no Burundi gusa. Rero ndabipfurije umunsi mukuru wo kwikukira, ndizera ko muguwe neza. Tunyaragasa tuja kuri stade turabe defile abapara ukungene bagremantwa umunsi, hanyuma ubufise akantu k'ubwenge arabe aje ku kiyaga Tanganyika canke ahandi bakoranira na bagenzi babo bisuhuze bavuga ati wa muzunguwe wampatse ibihugu waratuvuye ku gakano, ubigi turarirya amasoro tukayihereza neza na neza, ntazana amagi zana amasoro. Imiryango ahiri yose y'abarundi muri diaspora, ababa bemera intwaro, abaopoza, abari pour igihugu, abari pour uburongozi, mwese muri rusange turabarundi uko biri kose turi bamwe. Twari twifuza ko uburundi bwogira since inite idasanzwe kugira iterambere rinyaruke, ariko murabona ko abagikurikira canke abakiyoboka abatwikaranzuye ku munsi wo kwikukira bacuzuye bagihari, abarikirija amafaranga y'abazungu badashaka gukora amaboko mu mpuzu ngo bakore, atari kudandaza igihugu no guti igihugu mu kaga no gutabarundi mu kaga nkuko biheruka gukorwa mu 2015. Baracuzuye aba nabo tubasabira guhinduka, ariko n'ijambo ry'Imana riravuga ko hariho ibidahinduka naho wo binoza mwisekuro gute, aho bisekura mwisekuro gute bitanoga. Ntidabicisha amajambo, reka ndabifurize rero kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.